Jewe ku mazina banyita Ndizeye Deosiye Bukuru, kurya amatazirano basanzwe banyita Asante Kuku, abandi bakanyita umwami w'inkoko. Kubisanzwe sanzwe ndi umworozi w'inkoko, sanzwe nkora ibintu bijanye n'ivy'ubworozi muri rusangi. Kuva kera nari nize ibintu kuvura ibitungwa, mwe bita umuganga w'ibitungwa veterineri. Akamaro ko korora inkoko ni kanini gose, kuko inkoko ni kirumara, ni ikintu coroshe korora nko mu kibano, nko ku benegihugu bato bato. Inkoko iragwiza umwimbu n'ingoga, kuko dufashe nk'akarorero nk'amagi, inkoko zita amagi, inkoko zitanga inyama, cankwe inkoko zigatanga amase tugapfumbiza mu mirima y'iwacu. Kandi murazi yuko ko amase y'inkoko niyo ya mbere kw'isi yose nzima afata igitungwa, ifata igiterwa neza. Muri iki kibanza nyene nageze mu 2016 naroroye inkoko zishika kuri 5. Noroye inkoko 5, ndavuga ati reka nongeremo izindi, ndashiramwo ziraba 10. Hanyuma zirarondoka, zimaze kurondoka ico gihe ivy'umugambi, kubera nari ndabifatikanyije n'ibindi vy'ubworozi bw'ingurube, hanyuma mbanza guheba ivy'ubworozi bw'inkoko, ndabandanya ivyo vy'ingurube. Ariko mu nyuma naje kubona yuko ko nihenze, reka nkore ubworozi bw'abanyagihugu bato bato bakunda. Niho rero naca mfata umugambi wo gutangura korora inkoko, caravuga ati ubu ngoma ndazisubiremo. Ndazisubiyemo rero inkoko zo natanguriyeko, naciye ntangura ku nkoko zishika 50. Twize ku nkoko 50, mbona abantu benshi baza bambaza ati mbe izo nkoko zikura he, tubwire inkoko zimeze gute, wewe waranavyigiye obidusobanurira, cankwe ukazigwiza kugira tuze turazitora hafi ngaha mu karere k'iwacu ngaha Buringa. Yose na yose amagi aja muri irya kuveze mwabonye ajamwo amagi 2100. 2100 niyo ajamwo. Urumva rero turafise kuveze nini. Nubu kubera twabonye yuko ko abantu benshi baguma zihurumbira cyane, ubu naho twakoresheje n'iyindi iyindi yo twakomanze, twace dukomandije izojamwo 10,560. Ajya amagi dushira muri kuveze na magi aba yahuye n'isake. Hari igihe usanga uyo munsi isake bitigeze bihura n'inkoko kazi, ico gihe rigasohoka rigi ariko ritigeze rironka urubuto rw'isake. Urumva ko atana kimwe kizovayo. Kindi kigira kabiri, hari igihe usanga nk'igi ridakwijije nk'amagarama, hagati y'amagarama guhera kuri 50 kuduga, ugasanga iryogi nakagi gafise nk'amagarama 20 canke 30. Urumva ngaho nta kintu gishobora kuvamwo, nicovamwo nta nguvu kaba gafise. Uzanye icuma nka kijya uritegura muri byose. Natwe twariteguye, turafise groupe electrogene ikorana n'ijya kuveze. Urumva muri ico gihe amatara acitse duca twatsa, yigize pane hariho iyindi cisubirira iri hajya nyene, kuko twebwe twihaye gukora akazi, nitwihaye kuza gusamara. Abijya biharuro bivuga byerekana temperature, make ubushuhe, urugezo rw'ubushuhe n'urugezo rw'ubukonje. Ivyo biharuro birakwereka ati kuko irigi iyo ribundikiriwe riba risaba ubushuhe bungana na 37 n'ibice 5. Hanyuma igaca risaba ubukonje, ico bita humidite. Ijya humidite nayo igasaba ubukonje bwa 60. Urumva muri ico gihe tugerageza kurondera burya bukonje
buze kungana kuri bijya biharuro bya 60 umva naho byo kwira 70 guhera kuri 50 gushika kuri 60 nta na kimwe tuba turica muri byo kuko nivyo bisabwa n'inkoko yibundikiriye irigi kugira ryagi gidevelope umuswi ubeho make ribundikirwe ibeho nuko itegerezwa kurondera burya bushuhe bwa 37 n'ibice 5 mugabo hageze yaho igomba kuberura igeze kuberura ikirondera ubushuhe bwa 37 n'ibice 8 9 hanyuma igacirondera imidite burya bukonje guhera kuri 50 gushika kuri 60 niyo mpamvu hajya bijya biharuro mwabonye hajya ni biharuro bitwereka urugezo nk'ubwo inkoko iba nayo ibundikiriye irigi cankwa amagi indoto nkeneye gushika ku ndoto nkizo abandi mu bindi bihugu bagezeko kuko dufatiye akarorero nko ngaha hafi iwacu Tanzania, Uganda, u Rwanda bema bageze ku rwego rumwe rudasanzwe ku buryo amagi twebwe mu Burundi turinda kuja kuyasuma mu Buganda imiswi turinda kuja kuyikura ngomba korohereza bene gihugu kugira baze bakura imiswi ngaha mu gihugu iwacu ikwiye kandi itagira n'agasembwa na kamwe mu bintu bijanye n'ivy'imiti canke n'ibindi ahubwo ndazigwize zibe nyinshi cyane si inkoko zonyene ibiguruka byose hariho imisambi imbata amadendo inkanga zose tugenda kugura mu Buganda muri Tanzania muri Kenya kubera iki ngahi wacu wo tutobikora indoto yanje rero nshaka ko ivyo byose nanje twobigera ko twebwe abarundi kuko turabishoboye kuba ntaragiye nkiga nkarondera ubumenyi nkiga igisata c'ubuvuzi bw'ibitungo nuko nari mfisi indoto hariho ibintu bimwe byo tubona turinda gukura hanze nko mu Bushinwa dukura hehe ivyo byose dutegerezwa natwe kuvyironderera niyo mpamvu nafashe umugambi navuga ati ikiguruka cyose ari inyone ari iki tutegerezwa kuzitunga tukazigwiza tukazishira mu bene gihugu ntitugume twiteze gukura amafaranga yacu ngaha mu Burundi tugenda kuyahereza abanyamahanga akarorero nkuno munsi ndababara cyane kubona umwene gihugu aguri irigi ku mafaranga 500 kubera ikigiri toja ku mafaranga 300 nuko inkoko ari nkeya mu gihugu nuko kwitaho ivy'ubworozi bw'inkoko abene gihugu batariko bavyitaho cyane ahubwo ubu nuko bahimiriza ahubwo twosaba na leta tugasaba ubushikiranganje bw'ubworozi uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bashireho politike cyangwa bashireho umugambi wo kwigisha umwene gihugu gutunga inkoko imbata kugira rijyagi rigabanuka igiciro riduga igiciro kubera tugenda kurikura hanze mu mahanga igabanuka igiciro tuzoroye byose bizogabanuka cyane intambamyi nyamukuru irimwo kuronka imiti nk'iki gihe murabona ko turi mu gihe ca COVID-19 ubu nta ruja n'uruza uhari ibintu by'imiti amavaccine urumva yuko ko tutabironka nkuko twabyifuza uno munsi urashaka kuja kurondera umuti urucanco runaka ukarubura kandi inkoko yimye urucanco bica bigorana bica bisaba ubuhinga burebure kugira turabe kumwere twotuma incanco mu bindi bihugu ugasanga ni kweri ni ibintu biriko biragorana cyane muri iki gihe kindi kigira kabiri kuri ico kibazo mwari mumbajije urabona nko ngaha jewe mfise ikibanza gitoya nifuza kugira ubworozi bunini ndifuza ko nanje notunga inkoko zibana n'amasake mugabo hejuru y'ikibanza imiswi inkoko zikuze inkoko ziriko ziratamagi kugira ndonka yoshira muri kuveze
gica kigorana hejuru ya espace yo nsanzwe mfise. Ubuhinga burahari, urazi gukura umuswi muri kuveze ukawuzana muri poussinière maka ahantu urerera. Benshi ubuhinga buhari, benshi barazana imiswi bagaterera ngaho kawo umuti nta ukontrola eske uyu muti nzowutanga gute, nzoziheza vaccine gute, agaterera ngaho mu misi umwe canke ibiri ngo ziragwaye agahweka. Mugabo wabikurikiranye neza inkoko ntigwara, ntipfa kugwara. Inkoko iyo yikurikiranye neza byose bigenana. N'abarundi barayamaze ngo ukeneye itunga utunga inka wemera ukaryama nkayo. Nanje ubu naremeye kuryama nkayo, iryamye nanje ndaryama muri zo. Ico nico sumbiriza mwabanye. Oya inkoko zozo ubu ngiye kuzigwiza cyane, niyo mpamvu mfise izi nkoko zikuze. Ndafise inkoko zera, izirabura, zijya twari dusanzwe tumenyere bita mutoyi, amaisa brown, amakroila. Izo zose turazifise kuko turagerageza kuzigwiza, tuzihereza amasake ambari kroila, tuzihereza amasake ya kroila. Nimba dufise amasaso tuyahereze intuze, tuzihereze amasake y'amasaso, aya isa brown uko nyene, indundi nazo nyene tuzihereze amasake. Hanyuma turonka amagi menshi dushire muri ya kuveza imwe nabereka, hama tuzigwize tuzishire mu bene gihugu. Nizamara gushika mu bene gihugu ndabizi yuko ko inkoko ntizosubira kuba umuzi w'ubuye mu Burundi. Ivyo ndabibemereye. Mu myaka 5 iri imbere inkoko tuzoba tuzirya nka kurya ko muri South Africa, nka kurya ko mu Buganda. Mu Buganda usanga uhuciye hose kwibarabara bariko barotsa, twebwe tubona botsa impene gusa n'inyama z'inka. Ariko nagiye muri ivyo bindi bihugu nasanze botsa kwibarabara inyama z'inkoko. Urumva amagi barateka ngaho akagira umurete. Izo nivyo nkeneye yuko ko natwe mu Burundi dushikako, niryo hangiro ndiko ndifuza yuko dushikako. Ejo nosaba ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, urabona ko ubu turi muri leta mvyeyi. Leta mvyeyi twoyisaba yuko ko yoza ikadufata mu mugongo, ikatuba hafi, ikatwegera. Burya umuntu ntamenya vyose, umuntu ntashobora kumenya vyose. Hariho bimwe byusanga tutafitiye ubumenyi, bakatwegera bakaduha abahinga bakadukosora. Aho bitagenda neza tukabigorora tukabishaka ku murongo. Hama nkongera nkasaba ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, hanini urabona ko basanzwe bafise amatongo ya leta, bakadufasha amatongo ya leta. Hanyuma tukagwirizaho uyo mwimbu turiko turipfuza kugerako. Hama tukaraba yuko ko indoto zacu ko zigiza aho twipfuza. Kine naco nongera hatakamba ku ubishoboye wari we wese, cyane ngaruka kandi kuri ya leta yacu y'imbabazi y'ikigongo ikora, ize idufate mu mugongo twebwe aborozi b'ibitungwa bato bato. Turabe ko natwe dushobora kwisumura tukagera ahantu natwe twipfuza, ahantu dushaka kugera. Ego ico nico nosaba leta.